Mwiriwe neza kaze muri ano makuru atekanye ikirere kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 2023 umwaka wa 2026 mu gitondo haritezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cose ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari mu Kayanza abipimo vy'ubushuhe bizoba biri ku degre Celsius 12 ku muhingamo naho haritezwe ikirere kiri mwimvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu bice vya Makamba, Bururi na Rumonge. Ibindi bice bisigaye hakaba hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Nayo hazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke. Abipimo vy'ubushuhe bizoba biri ku degre Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategura n'ikigo agarukiye hano. Mwakoze cyane kuyakurikirana.